Ndabaramukije nsubiye no kubaha ikaze kuri runo rubuga rwa televiziyo Renaissance turi kwigenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2019 igenekerezo Uburundi n'abarundi aho bari hose bariko bahimbaza imyaka 57 Uburundi bwikukiye kuri uyu munsi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yaboneyeho akajye ko kumenyesha ibigiye guhinduka bijanye no kugarukana ivyo intwaro za cami zagenderako ariko abarundi bose uyu munsi ntibari mu munezero uyu munsi ushitse hari abarundi benshi bari mu buhungiro abandi bari mu bukene buzura inzara uyu munsi ushitse kandi hari kurengera agateka kazina muntu ingwara zibiza zateye nka malaria yiraye mu banyagihugu ubwicanyi n'ababugwa irengero ivyo nivyo tugira dukurikirane muri ano makuru yacu y'uno munsi naho mukanya. Dasubiye kwa ikaze murano makuru yacu kuri uyu wa mbere mu kakaro abarundi baramutse bahimbaza imyaka 57 Uburundi iheze Uburundi bwikukiye umukuru w'igihugu akaba yaboneyeho akajye ko gushikiriza ijambo abanyagihugu muri iryo jambo Petero Nkurunziza yagarutse ku bitari bike atanguriye kwibutsa ingene igihugu cikukiye n'ivyakurikiye agaruka cyane ku mazina atari make y'intwari n'incungu z'u Burundi n'ubutwari bwaziranze ahamagarira abarundi kwigenza nkazo. Petero Nkurunziza yavuze ko uko intwaro zagiye zirakurikirana ariko Uburundi bwazabura takaranga karazwe n'intwaro z'ubwami kikaba arico gituma hariko hahindurwa ibintu bijanye no kugarukana ako karanga uhereye ku civugo c'igihugu Imana umwami Uburundi. Muri ivyo kandi hakaba harimwo amazina y'ivyibutso n'ibibanza bikuru bikuru mu gihugu. Petero Nkurunziza akaba yanatanze uturorero tutari duke tumukurikire. Muri iyo ntumbero nziza yo gusubiza iteka n'itekano Burundi bwacu gutera iteka abateye iteka Uburundi amazina y'inyubakwa ibibanza n'ivyibutso byinshi azohindurwa abe amazina huza abarundi kandi yibutsa abarundi amateka y'igihugu cabo maze twamirire kure amazina n'inyifato bikomoka ku buhemu twongere tuvavanure n'imico mibi n'amazimwe byazanywe n'ubukoroni utu nuturorero tumwe muri twinshi ingoro y'amakoraniro y'inama nshinga mateka tugiye kubaka Igitega izokwitirirwa umuganwa Rudoviko wa Gasore ingoro y'amakoraniro y'inama nkinguza mateka tugiye kubaka mu ntara Gitega izokwitirirwa mushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe mu kiringo kitarenga umwaka umwe hazokubakwa icibutso c'intwari bihome mu mutumba wa Nkomwe muri komine Kiganda intara ya Muramvya ho yabereye incungu mu kwitangira igihugu n'umwami Mwezi Gisabo ikambi y'abasirikare y'amajana 211 y'abakomando Igitega kuvubu yitirirwa umwami Ntaherugamba ikibuga c'indege ca Bujumbura kuvubu citirirwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye ibarabara ry'uwa 200 Munyonyo kuvubu yitirirwa umwami Mwezi Gisabo ibarabara ry'uwa 3 Nyakanga kuvubu yitirirwa intwari Lieutenant General Adolphe Shimirimana ikibuga c'inkino citiriwe umuganwa Rudoviko wa Gasore kizokwitirirwa Stade Intwari ikibuga c'intwari ibarabara ry'uwa mbere Munyonyo kuvubu yitirirwa incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye Gwa Gasore nta kindi yarota atari gushakira neza abarundi haba mu mvugo canke mu ngiro ibi bishikirizwa na muganga Alphonse Rugambarara akurikiranira hafi ivya politike y'u Burundi kuva mbere yuko igihugu cikukira akavuga ko ivyo vyibonekeza mu byo yasize yanditse canke yasize ashikirije tuyikura ahanini mu byo yanditse n'ivyo yavuze twagize amahirwe hari umushakashatsi umufransakazi yanditse igitabo icyo gitabo rero kiradufasha kumenya koko wa Gasore uwo yarari n'icyo yaraharanira mu kugwanira ukwikukira ku Burundi abenshi n'ukuri bazi ya majambo bama bavuza ari kuri independence canke umunsi bibukaho yagandaguriwe
mugabo twovuga yuko mu bagwaniye ukwikukira muri Afrika ariko ko mu bambere banditse byinshi kandi bagize intumbero bagahishikana bakayerekana mu byo kwikukira. Hari ico gitabo rero nashaka ko abantu bamenya cyanditswe n'umushakashatsi yitwa Christine Delaurier, nukuri no kumushimira rwose. Aha harimwo ibintu byinshi cyane mu byo Rwagasore yaranguye, mu byo yashikirije abarundi n'amakungu. Niho rero jewe nkura ugutahura neza ku vyiyumviro bya Rwagasore. Icambere yashize imbere ikibazo c'inzego za demokrasi. Inzego za demokrasi uko we yabona yuko zitegerezwa kuba zishingiye kubwirizwa shingiro. Ivyo rero yabigaragaje agifise imyaka 24. Nico cambere yatanguye kwandikirako mu byo yashikirije byose. Avuga yuko ko bagira bahindure ibwirizwa shingiro abazungu abakoroni, arabakebura ati erega n'u Burundi bwari bufise ibwirizwa shingiro naho ritari ryanditse, ryaragenga kuko uko abantu babanye, uko ubutegetsi bujaho, uko buvaho, imibano hagati y'ubwo butegetsi n'abanyagihugu n'abarundi n'ibindi byinshi. Ivyo rero yarabishikirije rwose, kandi mbona yuko abarundi benshi batabizi yuko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryari rihari, kandi hariho abari bayijejwe kuricungera biyita kera abanyamabanga. Ivyo rero yagumye abivuga cyane, avuga yuko nitwaba twifuza demokrasi ihuza abarundi, twisunge amategeko, twisunge institution zishobora kubahiriza abarundi. Ikindi ca kabiri yashize imbere rwose, kandi ico yaracanditse ku cyane kubera ahanini byari ko birabera ngaha mu Rwanda, ni gushira hamwe abarundi. Kuri we ivyo vy'amoko n'ibindi byari ibintu bitegerezwa kurengana, bagashira imbere cyane icitwa umurundi. Kuri we yaravuze ati naho twaba tugiye mu matora, si jewe nzosaba yuko umuhutu atora umuhutu, umututsi agatora umututsi. Nzosaba yuko batora abarundi babona yuko bashobora kurongora abandi, bakabereka inzira nziza yo guteza imbere Uburundi. Ibintu bitera biyangara ku munsi mu bijanye n'imibano, politike hamwe n'ubutunzi mu Burundi. Ni mu gihe ibiganiro bifatiye ku njyane za politike vyohuja abarundi vyahagaze. Amashira hamwe mpuzamakungu mu vy'ubutunzi akaba yerekana ko Uburundi buri mu bihugu vya nyuma mu bijanye n'ubutunzi. Ingwara ya malaria yabaye nk'ikiza, ariko leta yo ntishaka kubishira ahabona. Izi ni zimwe mu ngorane nyamukuru Uburundi burimwo ugushika kuri uyu munsi duhimbaza isabukuru ya 57 bwikukiye. Inkuru yose na mugenzi wacu Ciza Jean Claude. Uyu munsi hari imyerekano itunganywa na leta igamije gutyoza abo bitwa abakoroni, ariko biboneka ko baba bariko bavuga abashatse gutembagaza ubutegetsi. Muri iyo myerekano bamwe mu bari ku butegetsi barayijamwo kandi bagashikiriza amajambo yo gutyoza abatavuga rumwe na leta. Ni muri uwo mwanya abategetsi baca baboneraho gukeza ukwikukira ku Burundi. Naho biruko abatari bake baraja muri iyo myerekano, naho boba batavyemera kumvoza umutekano wabo. Ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo birakenewe, ariko leta yo nishaka kumva havugwa ivyo biganiro, kandi ari byo nzira yonyene irashe yo gutorera umuti ibibazo vy'injyane za politike atavyishi bihononekariye. Amashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike yarashoboye kugira uruhara, ubu nta kibanza afise mu Burundi. Akaroka hafi nakishira hamwe Parseme ryahagaritswe kuko rishize ahabona ubukene budasanzwe bwugarije abarundi.
hagati aho hari abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta babuzwe irengero kandi abajejwe umutekano n'ubutungane ntibagire ico babivugako. Abashika 500 bari mu buhungiro mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi no mu bindi bihugu byo kwisi yose. Bamwe bahunze igihugu bavuye mu mabohero leta yari yabasizemwo bidakurikije amategeko, abandi barakubaguwe n'abajejwe umutekano hamwe n'imbonerakure. Ariko amashirahamwe daharanira inyungu za politike yegereye ubutegetsi mu Burundi n'intwaro ya Nkurunziza bakabandanya bavuga ko igihugu cikukiye. Imyaka 57 yo kwikukira ishitse mu gihe hari ingorane n'umwiheburo mu Barundi. Ivyo bikaba bidashobora kubuza leta gutegura amatora yimirije yo mu mwaka wa 2020 naho igihugu kiri muri izo ngorane. Ikindi giteye ubwoba ni ingwara ya malaria iriko irisasira abenegihugu uyu munsi. Amashirahamwe amwamwe ajejwe ubuzima bw'abantu yerekana ko leta y'u Burundi itegeze yerekana ko malaria yabaye ikiza kugira amashirahamwe nka OMS ashoboye gufasha amazi atararenga inkombe. Mwijambo umukuru w'igihugu yashikirije amakungu yemeje ko Uburundi bwikukiye ariko ntaco yavuze ku bibazo bihanze Uburundi. Kubwiwe ngo vyose birera. Ndagukengurukiye Jean-Claude. Uyu munsi igice kinini c'abarundi kiracabangamiwe n'ubukoroni bwahinduye isura irihishwa ku nguvu agasakisaki amafaranga yo guterera amatora yo mu 2020 ubwicanyi butegurwa n'inzego za leta ku batavuga rumwe na leta. Ubwo ni bumwe mu burorero muganga Yohani Minani atanga mu kwerekana ubwo bukoroni abarundi babayemwo muri iki gihe. Kubwiwe ngo ivyo umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo bakuranye bari bakoze bipfuriza Burundi kuba igihugu c'amata n'ubuki. Ariko ubu Minani akavuga ko hari bamwe mu Barundi bumva umengo n'abanyamahanga kubera amabi aba bakorerwa n'abategetsi b'umugambwe uri ku butegetsi murantunge. Dr Jean Minani: iyi sabukuru ishitse Uburundi buri mu ngorane nyinshi zitagira uko zingana, gushikaho umurundi wese ahari ubu yibaza ati none nivyo twoba koko twarikukiye, none Rwagasore na bagenzi be boba bacumukuye barondera iyi ntayo yo kwikukira bashaka koko Uburundi bushikaho bushitse ubu, kuko Uburundi ubu bushitse koko aho umwansi ashaka. Benshi baravuga bati ico Rwagasore na bagenzi we bashaka ko Burundi bwikukira koko, umurundi akishira kizana agakirazana amasoro agakirazana amasoro agakirazana amagi agakira ikiboko agakira ikori ryamuraza rubunda kugira ngo akize agatwe kiwe. Ariko imyaka 57 iraheze kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, haciye imyaka 14 Uburundi bwagiye burasubiye inyuma nk'ikirenge buta kwa kwikukira kwabwo, kuko umurundi yasubiye kubitwa ikimoko. Ubona kubitwa ikimoko akubitishwa inkoni z'amahwa akubitishwa inkoni z'ivyuma, umurundi aricwa, umurundi arangazwa, umurundi aranyagwa atacamira. Uwo murundi ntagitanga amagi n'amasoro, atanga inkoko, inka, ngo namashikanwa ashikaniye Petero Nkurunziza n'abandi bategetsi baje kubaraba nk'uko umengo ya mashikanwa ashikana mu isengero basaba ikigongo Imana. Ivyari magera vyarageruye, umurundi ntakimenya ayacira n'ayamira. Ryakori ryakwa n'umukoroni ryo ku mutwe umuntu wakiza umutwe wiwe rigatangwa n'umugabo afise imyaka 18 cyangwa yirenza. Ubu amakori yabaye menshi ku munyagihugu, misi yose zana amafaranga, misi yose zana amafaranga yo guterera amatora, amafaranga yo guterera ishure, amafaranga yo guterera diregiteri, amafaranga yo guterera umukuru w'umugambwe, amafaranga yo guterera ingoro y'umugambwe. Umunyagihugu yarasinzikaye. Umukozi wa leta nakagashimwe yahora aronka kose bitanare barakamukase. Uburundi umengo bwafashwe n'abamercenaire, abacangero bakora bavuga bati turimo tuririha. Twasubiye inyuma, nako inyuma y'igihe umukoroni yatwara, kuko amabi y'umurundi arimwe arabona no ku mukoroni ntiyabonye.
ariko twe turemeza kwikukira k'Uburundi kukihari. Uburundi bwaronse intahe yo kwikukira, ariko iyo ntahe yo kwikukira irimwo iranyagwa n'abo bishize ku butegetsi, bivye ubutegetsi mu 2015. Petero Nkurunziza n'abiwe. Intahe yo kwikukira twaronse ngo yari kwiye kunezera abarundi bose kandi kanababera icigwa. Ni mwitangazo ryashikirijwe n'umugambwe wa UPRONA ishami rya Gashatsi mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 57 iheze igihugu c'u Burundi kironse ukwikukira. Olivier Nkurunziza umunyabanga mukuru wa UPRONA yaboneyeho akajye ko guhamagarira guhamagarira abarundi kuguma bari hamwe mu bumwe muri iki gihe twimirije amatora yo mu 2020. Tubikurikire. Acquisition de l'indépendance du Burundi sous la houlette du prince Louis Rwagasore. Intahe yo kwikukira twayironkejwe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore nabo bafashanije ku rugamba. N'umunsi mukuru utegerezwa guha umunezero abarundi bose kandi ukababera icigwa. Birakwiye ko tuvyibutsa ukwikukira twakuronse mu 1962 dufashanije hamwe n'abarundi bose mu butandukanire bwabo, haba bw'ubwoko, intara, amadini n'ibindi. Ubwo bumwe bukwiye kubera icigwa abarundi bose kino gihe mu ntumbero yo kubaka kazoza keza. Nivyo ukwikukira twakuronse mu 1962, ariko dukwiye kubwubahiriza tukabugendera n'uyu munsi dukoresheje akarorero ka Rwagasore. Ubwo burorero nukubahiriza ikiremwa muntu, uburinganire mu kugabura amatungo y'igihugu mu banyagihugu. Twagira twibutse abanyagihugu ko turiko duhimbaza intahe yo kwikukira buca haba amatora yo mu 2020. Twagira dusaba abarundi bose ko boshira umutima hamwe mu gihe c'amatora. Umwe wese agategerezwa kwitanga kugira amatora abe mu mutekano, mu bwigenge no mu mahoro. Dans un environnement favorable aux élections démocratiques, libres et apaisées. Ibihe vy'ubu birababaje cyane, nta muntu yovuga ko ahimbawe, ariko ngo abarundi bibuka iyo tariki ihambaye. Kubw'umugambwe w'UPRONA utemewe n'amategeko ngo ubutegetsi buhari ubu bugirira inabi kurusha n'abanyagihugu kurusha abakoroni. Emmanuel Nkengurutse n'umunywanyi w'uwo mugambwe. Nivyo turavyibuka, ariko nta wovuga ngo ko tuhimbaza kuko ya independence twashaka, independence isigura umwidegemvyo, isigura amahoro, iterambere, ubumwe, ivyo vyose twarabibuze, na cane cane kuvaho iyi ntwari itegeka i Bujumbura ihageze, kuko mu kibanza c'umwidegemvyo c'uburenganzira bwa kiremwa muntu haje kuba abaja batugize twese ibikoresho vy'akagwi kari ku butegetsi. Urabona haza kwica abantu, haza gupfungira abantu busa, haza gufata abagore n'abakobwa ku nguvu. Ivyo bintu biri no kwikukira. Hama rero n'ubukene butagira uko bungana, kubera kuko abo nyene batwari Bujumbura bavuga yuko atabakoro bakeneye, ataki imfashanyo noneho barazibuza, kubera kuko abo bita abakoro hariho ivyangombwa banza gukwiza no kubahiriza agateka kazira muntu, kuko nta n'ukuntu bogufasha mugabe amafaranga baguhaye ushugenda ukayaguramwo ibikoresho vy'ukuniga abanyagihugu. Amafaranga bagufashishije niya guteza imbere abanyagihugu. Ubu rero abantu biriko baricwa na malaria. Akarorero ni malaria ifata abantu barenga imiliyoni 3, kandi vyitwa ko hari igihugu ubutegetsi bw'igihugu cikuki. Ubu rero tuvyihoje neza, ubukoroni bw'abazungu bera bwarahavuye n'ivyo muri 1952, ariko ubu dufise abakoro birabu bene wacu b'abarundi. Mbere bobo baratoteza gusumba abakoro bera, baratoteza kuko jewe uko tubisoma abo bazungu bera abo babirigi n'abadagi
yego hariyo amakosa bakoze ariko kwica kivunga gupfungira abantu busa kwangaza abantu kuba kubitarubozo nta vyabaho. Abarundi ngo ntibarikukira vy'ukuri mu gihe bakibandanya kwicwa n'abotegerejwe kubakingira mu gihe kandi abarundi sinzi bataye ivyabo bagahunga igihugu kubera gatotezo bakorewe n'ubutegetsi buhari. Ivyo abarundi bakorerwa muri kino gihe ngo nivyo bibi cane gusumba mbere n'ivyo bakorerwa bakiri mu bukoroni. Ivyo bikaba biri mu itangazo ry'umugambwe MSD ku myaka 57 Uburundi bumaze buronse intahe yo kwikukira nk'uko bivugwa na Epitas Shimirimana avugira uwo mugambwe. Abarundi ntibarashikira kwikukira nyakuri mu gihe abarundi bacicwa n'abotegerejwe kubakingira aho hakaba harimo imbonerakure n'abapolisi b'igihugu mu gihe abarundi barenga ibihumbi majana ndwi bataye izabo bagahunga nivyo twararose intahe yo kwikukira kubera ko tutagitwagwa n'abazungu mugabe ivyo dukoregwa n'abitwa ko arabarundi bene wacu bisumba kure ivyo twakoregwa n'abo bazungu ni no kwibutsa ubube gito budasanzwe buri muri we ahafatanije na Adolphe Shimirimana babaye urugi rwo gukingura kwintera hamwe zakoze amarorerwa muri kino gihugu c'u Rwanda zishobora kwinjira mu gihugu c'u Burundi kugira ngo zifashe gukora amarorerwa y'ububi n'ubwicanyi bw'agahomerabunwa ndengera butungane vyirirwa birakogwa ku munsi ku munsi. Uyu munsi tubwira abarundi ko batocika intege na gatoyi ko bobona ko ako gasomborotso Petero Nkurunziza ari karabere ko tuma abarundi bahaguruka cyane kikangura bikangurira kugwanira agateka kabo no kurondera gushikira intahe yo kwikukira nyakuri. Iyi tariki kandi muri MSD nakaryo ko kwibuka intwari ziwacu cane cane nyakwigendera umuganwa Rudoviko Rwagasore co kimwe n'amaraso y'intwari z'abarundi base kubabaja mu guhaguruka bagwanya kandi bagwanira agateka kabo bankira Petero Nkurunziza yuko yokwitoreza ikiringo ca gatatu naho uyu munsi abatari bake bibaza ko izo ntwari co kimwe nacu tutashitse kwihangiro twarondera gushikako. Nshaka no guhumuriza abarundi ko bitebe bitebuke ihangiro ryatumye abarundi bahaguruka tuzorishikako. Ngo nayo kubona Petero Nkurunziza hindura amazina y'amabarabara amwe yo mu gisagara ivyo vyerekana inzigo bamwe bafitiye abantu bamwe mu kuyitirira abantu bakoze ubwicanyi bw'agahomerabunwa. Ubwo ngo n'ubutumwa bwo gutegura gutikiza inganda nk'uko bamwe babikora kuva na kera. N'ubu nyene dusuye dukurikire Epitas Shimirimana. Ikidutangaza ni ku barundi bagifise amakenga y'ibikogwa na Petero Nkurunziza. Twarababwiye kenshi yuko Petero Nkurunziza n'umugambwe wiwe CNDD-FDD ivyo bakora ataho bisa bisaniye no kurondera kunywanisha abarundi. Ivyo bakora ni inzigo bamanye, ni inzigo bafise bakuye mu ishamba uno munsi batigeze bamenya ko bashitse mu Burundi ahari abantu bagendagenda. Ntibishoboka yuko Petero Nkurunziza yubahuka gutuka intwari z'abarundi, intwari abarundi bibuka ko ibitari bike mu kubagereranya canke mu kubashira hamwe n'umumenja nka Adolphe Shimirimana yakoze amahano agakora amabi agakora ibiteye isoni agasesa amaraso
ndetse n'umurundi w'imyaka 2-3 aho huno munsi azi ibibi bitagira uko bingana vyakozwe na Adolphe Nshimirimana. Ivyo bakora rero twebwe nta kidutangaza na kimwe kirimwo, ibirimwo n'ubutumwa budasanzwe babandanya kwereka abarundi ko hariho kurondera canke gutegura gutikiza inganda nk'uko bamye babikora muri kahise. Mu kurangiza no makuru yacu ngo abategetsi bo mu Burundi bari bakwiye gukoresha inzira zo kuganira kugira ibihugu vyakoronije Burundi vyemere ruhara vyagize mu vyaha bimwe bimwe, mbere ngo vyanafasha mu byo gufashanya hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu. Ibi nivugwa na Alexandre Niyungeko arongoye radio Inzamba aho yariko agira icavuze ku ngendo y'abategetsi b'igihugu cacu bama bagiriza abakoroni ko ari bo soko y'amabi yose yashikiye Uburundi. Kubwiwe ngo gutukana naco bifasha Burundi. Hari mu kiganiro Club de la Presse cariko gishikirizwa na mugenzi wacu Patrick Mitabaro, tumukurikire. Ikibazo kiriko cerekana ukutariko ko Ubudage canke ibihugu vyacinyije ibihugu vyo muri Afrika bifise uruhara ni vyo koko birafise uruhara, ariko urwo ruhara no rufatamwo kabiri nkuko babivuga mu gifaransa bati la colonisation fit un mal nécessaire. Bati nukuvuga ati byari ngombwa ko cabaye kibi mugabo naho cari kibi cari gikenewe. Ico cafashije kuko cyaratumye ibihugu bimwe bimwe bitera imbere. Uno musi rero yaba twariko dusaba abadagi tuti murabona ko hariho muri binyene bijanye n'amasezerano y'iterambere hakabaho ico no kwita reconnaissance, no kuvuga ko Ubudagi nabwo bwemera yuko koko bwagize uruhara nkuko ibihugu bimwe bimwe murabizi biriko bisaba ikigongwe ku mabi yakorewe abanyafrika muri ico kiringo. No kuvuga hakabaho rero ni n'ayandi ma programme ushobora kuvuga twe rero kugira ngo duteze imbere tuvuge nk'ibijanye n'akaranga k'igihugu turasavye Ubudagi mwebwe mu bijanye n'ubu ko mwagize uruhara mudufashe guteza imbere iki gisati yaba hatariho kakagwe navuga tugitangura ikiganiro c'abasuma n'abambuzi n'abahimbiri imigenderanire itezwa kuba ari myiza, kuko nico nariko ndakubwira rabi imigenderanire myiza iri hagati y'Ubwongereza n'ibihugu ubwo Bwongereza bwahoze butwara. Uno munsi rero imigenderanire itezwa kuba ari myiza itera imbere, na cane cane hakajamwo nibi ntibibujije yuko byobuza yuko koko nk'abategetsi b'igihugu bavuga bati turakeneye kumenya ko hamenyekana ukuri ku ruhara rw'Ububirigi kwiyica ry'umugana Rudoviko Rwagasore, hama hakamenya n'ibikurikirwa. Turakeneye ko hamenya uruhara ruhe ku bindi vyagiye biraba ivyo bihugu bishobora kuba vyaragizemo uruhara muri kahise y'igihugu. Ariko ivyo byose bigakogwa umuntu afise umutima munda, umuntu na cane cane afise mu kwivyo bintu ariko abikora kugira ngo bifashe abanyagihugu, bifashe n'igihugu, kuko uno munsi vyabaye amajambo gusa yo gutukana kugira ngo koko bamere nk'abikundwa akaza ku banyagihugu mugabo aribo bariko baragira nkayambeba ikugiguhuha. Nino kuri no nkuru dusozere ko no makuru yacu, ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho ubutaha.